Hello, ndabaye kazi kuri Intare Web TV nabifuriza umunsi mwiza wa gatanu n'ijoro ryiza muri rusange. Reka turabira hamwe amakuru y'inkino Yiriwe avugwa hirya no hino ku isi. Bimenyesha amakuru bitandukanye duhereye ngaho iwacu. Yitwa Mustafa Francis, umukinnyi wa kera wa Aigle Noir, Vitalo Gourmart ya muri Kenya, Mukura FC mu Rwanda n'imigwi myinshi. Uyu mukinnyi ko yamaze kuvuga mu gwa AS Simba muri Kongo yahora kinamwo, bagiye gukina mu by'ukuri mu gwa kwa Stade Union muri Tanzania mu ciciro ca mbere, akaba yasinye amasezerano y'umwaka umwe. Eric Ndize ni kizigenzo wa Musonga tumuguye Gitega, akaba n'umukinnyi mwiza cyane myugariro, yanigeje neza cyane mu nkino mugamba ziheruka gukina. Uyu mugabo mu by'ukuri akaba yarifuzwa no mugwa wa FC Villa muri Uganda wi Kampala, ukaba muramurabira hafi. Tukiri ngaha ku rwa 17 ngaha muri Premier League, urukino rwa mbere rwahuje Atletico Academy na Muzinga rurangiye Muzinga isinze Atletico Academy mu by'ukuri ibitsindo bibiri muri kimwe kuri Stade Intwari. Akaba izindi nkino ku ya 17 mu vy'ukuri ziteganije ku munsi w'ejo kuri Stade Ngoma Musonga kizokwakira Buja City, azoba ari saa 9 kuri Stade Gatwara kandi zokwakira Aigle Noir, azoba ari saa 9. Intare zokwakira Message Ngozi kuri Stade Intwari, azoba ari saa 9 nyene. Mugereze kizoba yakiriye Rukinzo saa 9 kuri Stade Runani mu Cibitoke. Mugihe Vitali zokwakira Dynamic ku munsi wa Mungu kuri Stade Intwari. Olympique Stade yakira Royal ku munsi wa Mungu nyene kuri Stade Umuco igihe cy'isaha 9. Mugihe Flambeau izoba yakire mugwi wa Bomamuru FC kuri Stade Ngoma igihe cy'isaha 9 nyene. Wayne Rooney n'umukinnyi w'umunyamateka mu gwa United mu gusohoka bw'Ubwongereza n'indi migwi mu vy'ukuri atari mike. Uyu mugabo nyuma yo gukina inkino zishika amajana 7 agatsinda ibitsindo bishinga amajana 3, akamaze guhagarika gukina umupira w'amaguru nk'abigize umwuga mu vy'ukuri mu gwa Derby County warakina mu ciciro ca kabiri mu Bwongereza. Akamaze guhagarika umupira w'amaguru, akaba agiye kuba umumenyereza w'uwo mugwi nyene. Bruno Fernandes, umukinnyi hagati wa Manchester United mu vy'ukuri maestro ewana Premier kama chacha, akaba yamaze gutoka nk'umukinnyi mu vy'ukuri w'ukwezi kwa 12 muri Premier League. Akaba yarose kugashima incuro 4 mu mwaka wa 2020, akaba umukinnyi wa mbere mu mateka agahawe incuro 4 kuva Premier League ibayeho mu mwaka umwe. Dean Smith, umumenyereza wa Aston Villa, nawe yahagashime kumumenyereza w'ukwezi. Fabrizio Romano Machacho, mumenyesha amakuru w'umutaliyano mu vy'ukuri yinjira muri transfer. Hari transfer mu vy'ukuri ibintu by'ibihuha yatuzaniye. Eric Garcia azoja muri FC Barcelona mu kwezi kwa gatandatu ku buntu. Inyuma yaho mu vy'ukuri imigwi yose yamaze kumvikana n'ibikiri yihuha. Iyi nkuru nayo tuzosubira mu vy'ukuri gusubiramwo, vyamaze kuba half officiel. Zlatan Ibrahimovic ngo azopanga kazuze kwe muri AC Milan isoni yamara kurangira n'abarangije amasezerano yiwo mu mugwi mu vy'ukuri ku myaka 39. Uyu mugabo avuga yuko yiteguye kongereza andi masezerano mu mugwi mugazo azoba cimva kakimeze neza cyane, nawe kamwemerera. Uwo mugabo mu vy'ukuri waremeye kuguma muri AC Milan abandanye yigeza neza cyane. Mesut Ozil azokwemera kuja muri Fenerbahce muri Turkiya, ariko nazokwemera guheba umushahara w'uwahembwa muri Arsenal. Ikintu gisigaye nuko Arsenal yumvikana na Fenerbahce kazozira muhemba akajya muri Fenerbahce gusahembwa muri Arsenal. Arsenal niya nka kuzira muhemba azoca yigomama uko nyene adakina mako amasezerano y'warangiye, umushahara we azoguma uronka nkuko yahora awuronka. Arsenal na Chelsea ibiganiro birambandanya kuri Fikayo Tomori. Chelsea shaka kumutanga ku ntizi nyarimo na option yo kumugura miliyoni 3 z'amayero, ntibarumvikana mu minsi za 3. Niho biganiro bishobora gushika mu vy'ukuri kwiherezo bakumvikana no myugariro wo Mwongereza. Paris Saint-Germain n'ubira cipfuza Dele Alli vyasaze umumenyereza umukuru wa Paris Saint-Germain mushasha Mauricio Pochettino mu vy'ukuri warifuza Dele Alli ku ntizenya mu kwezi, kandi na Dele Alli yifuza kuja muri Paris Saint-Germain aho yizere ko azoronka umwanya ukwiye gukina kuruta we marahabwa muri kigena na Jose Mourinho. Manchester City warabira hafa gasore kakina hagati k'agataliyano mu vy'ukuri ka Sassuolo kitwa Manuel Locatelli, nk'uko nyene Fabrizio Romano abitubwira. Mwetuna mu vy'ukuri ngo bisa nk'atandi masezerano zo hagati beri y'intizanyo muwo mugwi. Akaba yatijwe muri Tottenham avuye muri Real Madrid umwaka umwe, ukabuzorangira mu kwa gatandatu. Akaba Tottenham adapanga kumuha uyundi mwaka mu vy'ukuri azosubira i Madrid. Jorge Mendes Machacha, agent w'umukapa w'umunya Portugal, wamara rondera undi mugwi. Umumenyereza wa Wolverhampton Nuno Espirito Santo amara muhigira undi mugwi muri Premier League ukomeye umugusaka nyuma yo kwigeza neza cyane. Umumenyereza w'umunya Portugal nye nawe akaba yarashobora mu vy'ukuri kuja mu mugwi ukomeye mu gihugu c'Ubwongereza, akava muri Wolverhampton mu gwa Arsenal mu mugwi irimwo iravugwa.
Frank Lampard ni mu by'ukuri ngo ari muri danger, ari mu mazi abira nyuma yo gukoresha miliyoni 150 z'amapaundi mwici arekrita abakinyi. Uyu mugabo mu by'ukuri nyuma yo kutigenza neza mu ntango zase zigeze kuri journée hafi ya 10 mu by'ukuri n'icenda bageze kuri ya 18 ngo n'ubu muri Chelsea akaba mu by'ukuri agikekiranwa umugabo ashobora kwirukanwa mu by'ukuri atabananje kwigenza neza nko kimenyesha makuru goal kibitubwira. Frank Lampard tukimurika akaba yamaze kwemeza yuko abakinyi bose ba Chelsea bameze neza cyane ku rukino rw'ejo bafitanye na Fulham, akaba umukinyi wenyine azoba atari muri kandi nawe si kubera imvune ahubwo kubera ari suspend mu by'ukuri yahagaritswe. N'abandi bakinyi bose ba Chelsea squad yose abakinyi bose bameze neza cyane gukina na Fulham muri derby y'i London. Paul Pogba ni umukinyi wa Manchester United. Uyu mugabo nyuma yaho United ifatiye ikibanza cya mbere yavuze ati nibyo twafashe ikibanza cya mbere ariko niho tugiranye na Liverpool iracyari kure yaradusize. Ati yatwaye Premier League mu mwaka uheze n'ubiracakina neza cyane. Ati nturashika ku rwego rwayo tuzorushika ko mugana tuzoba twatwaye Premier League y'uwo mwaka tukabandanya tunigeza neza cyane rero tuzoba tukigeze ku rwego kugereranwa na Liverpool. Mu by'ukuri Paul Pogba yavugishije ukuri. Real Madrid inyuma yo gukoresha miliyoni hafi amajana rero krita Eden Hazard, uyu mugwi mu by'ukuri ngo warambiwe ukuntu umugabo arimo arigenza muri iyi minsi nyuma yo kuva mu mvune kugaruka forme zarasi kugaruka mu nkino zikomeye bamwiteze ko bitangaza nta kintu na kimwe yerekana nko kimenyesha makuru ya Marca Madrid kibitubwira. Uyu mugabo mu by'ukuri Real Madrid yamurambiwe kugira ishobora mu by'ukuri yamurambiwe ku buryo ishobora kumuhigira umusubirizi mwici akareba umuntu baza barakompeta ku kibanza ciwe. Mu by'ukuri FC Barcelona imaze iminsi yitegura amatora ya president azosimbura Bartomeu yatanze imihoho, akaba amatora yatekanijwe igenekerezo rya 24 z'uku kwezi kwa mbere. Amatora mu by'ukuri akaba yamaze guhagarikwa akaba atazoba akaba yimuriwe mu by'ukuri mu kwezi kwa gatatu nyuma yaho mu by'ukuri bamwe mu bakandida bavyanze kuri ibintu vya COVID-19 bavuze bati na bintu byo kuja mu matora kandi COVID-19 irimo iraduga reka tumere nk'aba postponinze. Akaba amatora mu by'ukuri ashobora kuba mu kwezi kwa gatatu, akaba Bartomeu n'ubatararonka umusubirizi uriko n'uwimfata kibanza yitwa Tusquets, akaba mu by'ukuri azobana nyaba president wa FC Barcelona gushika mu kwezi kwa gatatu hatowe uyundi ashobora gutorwa hagati ya Victor Font na Joan Laporta. Leo Messi ku rukino rwa Canada mu ndwiheze yaragize akabazo k'imvune asohoka mu 64. Uyu mugabo no ku rukino rwa Real Sociedad muri kimwe cya Super Cup ya Espagne ntiyakinye ku munsi wa gatatu. Uyu mugabo nubu mu by'ukuri ngakaba tiramera neza ijana ku ijana ku buryo tarimenyerezanya n'abakinyi n'umugwi muri rusange ngo arimo arimenyereza ari umwe. Umugabo rero mu by'ukuri akaba tiramenyekana ijana ku ijana ko azokina urukino rwa finali ruzobahuza na Bilbao ku munsi wa Mungu. Akaba mu by'ukuri gusa yajanye n'abakinyi mu gisagara ca Sevilla aho ahazobera iyo finali ariko ikintu kitazwi nuko azoyikina. Akaba rero umwanzuro FC Barcelona izofata mu by'ukuri ku munsi w'ejo yemeza yuko uyu mugabo azoja mu by'ukuri azokina urukino rwa finali uzobahuza na Atletico Bilbao ku munsi wa Mungu aho Bilbao kuriye muri Real Madrid. Akaba bazoca bahura muri finali ya Super Cup ya Espagne. Hayibose ko igihe baruka guhura kuri finali ya Super Cup bahuye muri 2015. Akaba ico gihe bakina imache bakina urukino rwo gutangura rwo gusubiriza urukino rwo gutangura Bilbao yatsinze Barcelona 4-0. Bilbao yatsinze FC Barcelona 4-0 urukino rwo gusubiriza abanganya igitsinde kimwe mu kindi. Ico gihe Bilbao yamenyerezwa na Ernesto Valverde yigeze kumyeza FC Barcelona nyene bikaba byarangiye Bilbao itwaye ico gikombe cha Super Cup hari 2015 nyene itsinze Barcelona kuri aggregate y'ibitsinde 5 muri kimwe. Kuri bazosubira guhura ku munsi mu by'ukuri wa Mungu batana mu gihe cy'isazi n'izijoro turabutahukana igikombe cha Super Cup cy'uyu mwaka. Harmonize n'umukapo w'umunyatanzania w'umuririmbyi Machacha Maestro, umwe mu baririmbyi batatu ba mbere mu gihugu ca Tanzania, akaba n'umufana akomeye cyane wa Young Africans. Umugabo rero nyuma yo Yanga itwara igikombe itsinze umukeba wabo mu vy'ukuri Simba kuri penalty itwariye kombe n'amapinduzi. Umugabo yigambye mu vy'ukuri anavuga mu vy'ukuri n'amajambo atangaje kuri Saido Ntibazonkiza. Akora imbere yo kuri urukino ruba
mbere yo kuri urukino ruba hari ibihuha byari byavuze muri Tanzania ko Saido Ntibazonkiza ashobora kutarukina kubera yari ameze nabi mu by'ukuri. Icega abafana ba Yanga baragira ubwoba barajugumira niyo n'amajambo nkayo mu by'ukuri avuga ati ni gute Rio disa tokina Simba twoyiva imbere. Akaba mu by'ukuri vyarangiye akinye ashinatsinda na penalty yaheje insinzi umugwi wa Yanga. Akaba rero inyuma yo gukora ivyo bitangaza Harmonize kuri stati yiwe ku munsi w'ejo nkuko yatemereye ku mbuga ngurukanabumenyi zitandukanye, umugabo yagiye kuri stati yiwe yandika ati rero rimwe baravuga yuko umujama atazokina, acishiraho rero igifoto y'aka yameme nyene umujama yatangaye hamwe n'iye Saido Ntibazonkiza avuga ati aha rero bavuze yuko umukapa atazokina. Tivyo birabasha ati umukapa wacu tegerezwa gukina mu vy'ukuri. Yanga vyarangiye yigenje neza cane. Harmonize akeza Saido Ntibazonkiza avuga ati umujama yagumye akina w'ijamani, tubandanya no mu vy'ukuri kwigiza neza tugoma turi ani biteni. Tukiri mu gihugu ca Tanzania nyene nta kindi kintu bagarutse kuri front page zabo, kabagarutse ko urukino nyene kimenyesha makuru champion kitubwira kiti Yanga yafanya kweli dakika za mwisho ati yakinye neza cyane mu minota ya nyuma, akaba yana naho ibitsinda bitari bike mu minota ya nyuma imbere yuko baje muri za penalty. Mwana sport nitubwira ati Yanga yigenje neza cyane Tisikaze Cedric na Saido Ntibazonkiza bafashe Yanga kwigeza neza cyane akaba muri Tanzania atakindi kintu bace banagaruka ko n'uyu munsi nyene nyuma yo kubigaruka ko no ku munsi w'ejo bikubitiye no mu Bwongereza gato. Akaba nabo bagarutse mu by'ukuri kwijambo rya Marcus mu kiganiro yagiranye na kimenyesha makuru ku munsi w'ejo mu vy'ico mu gihugu cy'u Bwongereza. Umugabo akayavuze yuko Jose Mourinho gihari ariwe mukinyi yariwe mumenyereza abigishije ukuntu baza bararonka amapinati menshi. Kuri Rashford yavuze ati umunsi wa mbere nagenze ndigwisha vya fake Manyaramfasi tarambwira ati nimba rero utari tayari kubikora bye urabivamwo. Akohera Rashford yavuze ati uyu mugabo niwe yatwigishije ukuntu twoza turatsinda turaronka amapinati menshi iyo tugeze muri phase de réparation. Akaba bagarutse mu vy'ukuri no kurukino rwari rwahuje Arsenal na Crystal Palace kwarangira rubusa mu bundi muri Premier League. Mirasport nta kindi kintu yagarutse katecho cha Jose Mourinho yabigije kuntu bazaronka penalty nyinshi kiri barakiti specials one. Akaba mu vy'ukuri Daily Express na Tiny nkuru bagarutse ko ari yo nyene mu gihe Daily Telegraph imenyesha makuru byose bitandukanye mu gihugu cy'u Bwongereza. Tiny nkuru bagarutse ko atari ya Jose Mourinho hamwe no kurukino Arsenal yemera tsinda mu gwi yari miranganya mu gwi Crystal Palace mu by'ukuri kwarangiye ari goalless ari ubusa mu bundi. Dogo bitene bw'igihugu ca Espagne gato kuri front page zawo z'uyu munsi Sport yi Catalonia yigamba mu munezero mwinshi ivuga ati ko super ko ati kawite ubwoba kuri Real Madrid nyuma yari mirasezererwa no mugwi wa Atletico Bilbao muri Spain ko Espagne yitsinze ibitsindo bibiri muri kimwe n'abanyezidani nyuma y'urukino yirego ibintu bitagira mu vy'ukuri sansa avuga ati twakinye neza ati tumaze inkino tukina neza ariko bikaranga tubuze nziza n'andi majambo ngaho mu vy'ukuri Madrid yaciye itwikira twashaka classico ariko bikaba vyarangiye mu vy'ukuri tutayironse maka naho nta kindi kintu yagarutse ko atari iyo mu vy'ukuri ko gutsindwa kwa Real Madrid na Atletico Bilbao ibisigo biri muri kimwe muri Super Cup ya Espagne. Abagabo bakaba ari nabo banayitwe mu mwaka uheze bikaba birangiye batanashise kuri finali. Mu vy'ukuri Monde Deportivo natubwira ati Super Classico ati mu vy'ukuri Classico yari kuba ari kirapfuye urukino zoce ruhuza umugwi wa Atletico Bilbao na FC Barcelona n'abazinyezi na Dinasdane. Yarangize n'icyavuga kuri Eden Hazard yarimo aravuga ati umugabo nawe mu vy'ukuri aracakeneye kwigarurira icizere, aracakeneye kongera kwigarurira icizere akazora dufasha mwizi nkino ziba zikomeye cyane. AS naho nta kindi kintu yagarutse atari kutubwira ati vaya palo ati Raúl Garcia atsinze ibisindo bibiri wenyene ataje Real Madrid muri Super Cup ya Espagne. Urukino rwa nyuma zoca ruhuza Atletico Bilbao no mugwi wa FC Barcelona. Akamwe vy'ukuri arakababara ku bafana ba Madrid namwe mafana umupira w'amaguru ndazi yuko hariho n'abafana ba FC Barcelona bashika kuri Real Madrid itsinda kugira dorere El Clasico ariko mu vy'ukuri bitaba bitabaye. Akaba rero guys miyandi makuru ari iyi foto ya Sergio Ramos nyuma y'urukino yasohotse umugabo mu vy'ukuri ahagararanye n'umumenyereza wa Atletico Bilbao arimo araraba abakinyi ba Bilbao barimo baracelebra bishimira intsinzi mu vy'ukuri. Ramos abakeza bona kari foto nabaze gusa kumbuga ngo kuna mumenye mu vy'ukuri avuga ati mwarose ibyo mwari mukwiriye mu vy'ukuri abantu benshi bubashe Sergio Ramos. Reza mimi nguru umunsi mwiza niwe vyiza nakoze cyane.